Mwaramutse canke bivanye n'aho umunsi uherereye. Umunsi ugiye kubabwira ibihugu 10 vyo muri Afrika bifise pasiporo zikomeye. Mbega ubukomezi bwa pasiporo bubonekera hehe? Ubukomezi bwa pasiporo canke ubushobozi bwa pasiporo bubonekera mu bihugu umuntu ashobora kugendamwo agakoresha iyo pasiporo nyene adarinze gukoresha visa. Ni muri iyo ntumbero tugiye kubabwira ibihugu 10 vyo muri Afrika bifise pasiporo zikomeye. Harimwo ibihugu bifise pasiporo bishobora gutembera mu bihugu vyo muri Afrika vyinshi ndetse no muri Afrika vyose. Ico ndagusaba no gukora subscribe canke s'abone kugira ngo uzohore udukurikirana iminsi yose, canke ukurikirana n'inkuru z'ubwenge, inkuru z'ubushakashatsi ndetse n'ubumenyi butandukanye. Nimba ariko sinawushireko jeme, partage ndetse na commentaire, hanyuma wisangize abandi benshi baba bashaka kubimenya. Igihugu ca mbere gifise pasiporo ikomeye muri Afrika ni igihugu benshi bitwa ko ari igihugu giteye imbere, ariko giteye cyane, igihugu ca Seychelles. Igihugu ca Seychelles ni igihugu kiri mu mazinga, gisanzwe kiri impande ya za Madagascar. Ico gihugu pasiporo yaco uyifise urashobora kuja mu bihugu 153. Urashobora gukoresha pasiporo yaco mu bihugu 153. Igihugu ca kabiri ni Maurice canke Mauritius. Ico nyene gisanzwe ari izinga risanzwe riri muri Ocean Atlantique. Ushobora kuja ufise pasiporo yo muri Maurice, ushobora kuja mu bihugu 146. Igihugu ca gatatu ni South Africa canke Afrique du Sud. Ni igihugu benshi bazi, ni igihugu kinateye n'imbere. Ufise pasiporo yo muri South Africa ushobora kuja mu bihugu 106. Igihugu ca kane ni Botswana, igihugu giherereye muri Afrika y'Amajepfo, gisanzwe kinateye imbere cane naco nyene. Ufise pasiporo muri Botswana ushobora kuja mu bihugu 86. Igihugu ca gatanu ni igihugu ca Namibia, ni igihugu giherereye muri Afrika y'Amajepfo. Ufise pasiporo yo muri Namibia ushobora kuja mu bihugu 78. Igihugu ca gatandatu ni Lesotho, gisanzwe kiri muri Afrika y'Amajepfo naco nyene. Ufise pasiporo yo muri Lesotho ushobora kuja mu bihugu 77. Igihugu c'indwi ni Eswatini canke cahoze ari Swaziland ariko citwa Eswatini. Nico igihugu co muri Afrika y'Amajepfo. Ufise pasiporo muri Eswatini ushobora kuja mu bihugu 74. Igihugu c'umunani ni Malawi, nico ni igihugu co muri Afrika ubumanuko bushira ubuseruko canke sud-est canke south east. Ufise pasiporo muri Malawi ushobora kuja mu bihugu 74. Igihugu c'icenda ni Kenya, gisanzwe kiri muri Afrika y'ubuseruko, gisanzwe kiri muri East Africa Community. Ufise pasiporo muri Kenya ushobora kuja mu bihugu 73. Igihugu ca cumi aco ca nyuma ni igihugu ca Tanzania, nico gisanzwe kiri muri Afrika y'ubuseruko, gisanzwe kiri muri East Africa Community. Ufise pasiporo muri Tanzania ushobora kuja mu bihugu 71. Umva ko ari ibihugu vyinshi, ko ari ibihugu ushobora kuja mu bihugu vyinshi mu gihe ufise iyo pasiporo yo muri ivyo bihugu. Twabivuze kandi tubabisubiye, pasiporo mu gukomera kwayo bivana n'ibihugu ushobora kugendamwo. Ko mu gihe pasiporo idakomeye ntushobora kuja mu bihugu vyinshi. Ikindi gitangaje muri iyi nkuru nuko harimwo ibihugu vyinshi vyo muri Afrika y'Amajepfo, harimwo nka South Africa, Botswana, Namibia, Lesotho, Eswatini. Ibihugu bine vyose nivyo muri Afrika y'Amajepfo. Afrika y'Uburaruko nta na kimwe kirimwo, ndetse na Afrika y'Ubuseruko harimwo ibihugu bitatu. Harimwo ibihugu bibiri, Tanzania na Kenya. Afrika y'Uburengero nayo nta gihugu na kimwe kirimwo. Umva ko ari iteka ridasanzwe kugira ngo pasiporo y'igihugu ikomere canke igire ubushobozi. Mwakoze ko mwatwumviriza. Byose iyi nkuru niki ikwigishije, canke ushobora kuba uzi n'ibindi ugashobora kutubwira kumbure. Mwakoze bona mwatwumvirije. Ndagusabe gukora subscribe canke s'abone kugira ngo uzokurikirana ibiganiro vyinshi biryoshe bishobora kwigisha, bishobora gukungura ubwenge n'amateka atandukanye. Nimba ariko zinawushireko jeme, commentaire, hanyuma unabisangize n'abandi ko ni benshi bashaka kubimenya, ni benshi bashaka kuvyunguka, ni benshi bashaka kubimenya kugira ngo
bashoboye kumenya ukuntu ibihugu bisanzwe biruzana amapasiporo, ubushobozi bwavyo. Murakoze.